ifumbire fomi nk'uko ku mwimbu uguma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko waba usesekara ugasesekara ku isoko n'abisumamwo bagasubiraho bisubika. Bungabunga mugaburire, bungabunga mugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. Ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Aha mubona ni ku cicaro gikuru c'ishirahamwe rihingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'iy'ikizungu fomi mu Burundi kwibarabara ry'igihugu rigira 5 ku birometero 9 uvuye hagati mu gisagara ca Bujumbura. Ishirahamwe ryavutse igenekerezo rya 4 ruhuhuma mu 2019 hakaba haciye imyaka 6 riri ku kivi. Muri iyo myaka rimaze gukora ibitari bike mu buzima bw'igihugu c'u Burundi n'abene gihugu muri rusangi na cane abarimyi n'aborozi. Umuyobozi mukuru wa fomi Ntirampeba Simon ati numunezero aravye ivy'uruganda rumaze kurangura muri ico kiringo. Ni umunezero kuri twebwe kubona yuko turumana imyaka 6 intambamyi ntizabuze canke ibibazo nibisanzwe ariko turashima Imana ko imyaka 6 imaze turiko turahingura kandi turiko turatanga ifumbire mu bene gihugu. Imbere yuko fomi baho abantu barakoresha ifumbire y'ikizungu kuva aho ishirahamwe fomi riziye by'ukuri harabaye impinduka itoroshe kubijanye no gushikana ifumbire ku gihe. Ico ni kimwe gikomeye. Kigira kabiri nuko iyi fumbire dutanga uyu munsi ifumbire nziza ugereranije n'ifumbire twara dutanga kera chimique isanzwe yica isi n'ibinyabuzima kandi n'umwimbu ukaba utarushimishije. Rero kuri jewe canke kuri fomi n'abakozi muri rusangi turanezerewe cyane kuko mu ndoto twavuga tuti ni vyiza yuko haboneka ifumbire ku gihe. Igira kabiri ifumbire itici isi kuko naho twa turabadandaza ni vyiza ko twiyumvira kuri kazoza k'igihugu cacu, kazoza kuruvyaro ruzokurikira. Nimba twe turiko turakora uyu munsi mbega none abazovuka ejo isi yacu bazoyisanga imeze gute, zo twabasigiye isi yifashe gute kuko igihugu nicaguka kibandanya ari cakindi. Mugabe iyo dukoresheje nabi ubutunzi kama Imana yaduhaye nkuko y'icubahiro mu kwigwa no kubivuga abayikoresha bo nyine bwabo uyu munsi ari bashinga intahe ku kamaro n'akanovera n'impinduka bariko barabona mu mirima yabo. Rero ibisino jana ndabavugire ndazi ko abakunda kurikirana ibiganiro bica ku radio na televiziyo y'igihugu barabona abene igihugu bo barimyi ingene bashima ifumbire dukoresha ko ari nziza baravye bageranije kumbura yahahora. Kuva ritanguye gukora ryitwararitse kuronsa abarimyi ifumbire y'akanovera ibungabunga isi kagwiza n'umwimbu. Aho twovuga fomi imbura, fomi totahaza, fomi bagara tudasize inyuma n'ishwagara y'indimo ifasha mu kugwanya umururazi wiraye mu isi ndimwa. Iyo fumbire fomi mu gihe imaze ikoreshwa yarerekanye ko ari nziza gusumbiye aho rikoreshwa bita engrais chimique. Iryo shirahamwe ryaje nk'inyishu ku bibazo bijanye kandi n'amafaranga mva makungu leta y'u Burundi yakoresha mu kugura ifumbire y'ikizungu hanze y'igihugu, iyo nayo ikazitevye canke itanakwiye. Ivyo bikunyurwa no kuko yagendera akoreshwa ariko yatitura yasi ndimwa. N'igenekerezo rya 17 ukwezi kw'icenda mu 2019 uwahoze arongoye Burundi nyakwigendera Petero Nkurunziza yugurura icese uruganda fomi yashikirije ijambo rikomeye ryerekana ko ari intambwe idasanzwe mu bijanye no kwikukira nyako. Fomi rero iri hinguriro ntabwo rituzaniye ifumbire gusa, rituzaniye iterambere, rituzaniye kugwiza umwimbu, rituzaniye kugwanya inzara. Ngiki rero ikiri higabane ciza fomi iterereye mu Burundi mu kwerekana ukwitwara gusimbataza intaye kwikukira.
no kwerekana ko abarundi bashoboye. Iri hinguro ryakozwe n'abarundi, ubuhinga bwazanywe n'abarundi, uburyo n'ubw'abarundi. Iri ni iteka ridasanzwe, abarundi mwese muri ngaha mwikomera amashi ufatwe n'ubwo buhinga n'ubwo bushobozi bashoboye. Uruganda FOMI mu guhingura ifumbire y'akanovera rurakora ubushakashatsi. Abahinga bo muri FOMI, abo mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimwo uburimyi, biciye mu kigo Izabu nabo muri kaminuza y'u Burundi batanguriye ubushakashatsi ku gitegwa c'ibiharage hari mu mwaka wa 2019, mu nyuma babandaniriza ku bitegwa bitandukanye nk'ibiraya, ibigori, umuceri, ivyamwa n'ibindi. Dukuri intambwe tumaze gushikako irashimishije. Ubwa mbere na mbere ho tugitangura twatangiye ku bitegwa bikeyi, cyane cyane twatangiye ku gitegwa cy'ibiharage, nico cyabaye cya mbere gikorerwa ku bushakashatsi. Ariko rero nta kaburimbo kuko no kubera ko ari gitegwa gikomeye cyane mu mibereho, mu buryo bwo gufungura bw'abarundi, bimwe twita habitude alimentaire. Amanyuma rero twabe dutandukira ibindi bitegwa nk'ibitegwa by'umuceri, ibitegwa by'ibigori, ibiraya, ibyo ngibyo byakurikira ibyo biharage. Hanyuma ni nabyo mbere ubu bisanzwe bifite n'ingero zo gukoresha kubijyanye n'irya fumbire yacu ya FOMI. Ntitwagarukije ngaho, twavuye tuguma uko imyaka igenda, twavuye tushira ku bindi bitegwa. Mbere harajya ko n'itegwa bitari bisanzwe bimenyere gufumbirwa mu Burundi, aho novuga nk'imboga, novuga nk'ibijumbu, nkavuga n'imyumbati. Kw'ibyo bitegwa bitari bimenyere gufumbirwa nk'ibijumbu n'imyumbati hamwe n'imboga, nuko n'ukuri ukoresha ifumbire wimbura cyane mbere gusumba, kugeza aho umuntu yumvira yuko hamwe abarundi bo kwijukira gukoresha ifumbire kuri ibyo bitegwa, mu mitwe y'abasanze bazi ko bidafumbirwa, umwimbu uba munini cyane, mbere n'inzara igahera, bimwe byita insécurité alimentaire mu gifaransa yohera. Imboga mbere n'akabijya kuko sinova ntizazifumbirwa kera, zafumbirwa mugabo umwe wese yabikora uko avyumviri. Mugubu rero twarabikoze mu rutonde ku buryo ushaka ifumbire ikenewe, maze ukaronka mbere n'undi mwimbu wo gushora, ukaronka amafaranga ushira mu mufuko. Ifumbire ya karorero. Uko tuzoguma dukoresha imyaka myinshi ifumbire FOMI, isi yacu izoguma yibwira ku buryo n'ibifungwa tuzofungura uzosanga urugero rw'ivyunyunyu rugenda ruraduga buri mwaka. Abarundi tumenyere gukunda fumbire FOMI kuko irikwije ivyo umubiri wacu ukeneye, niyo biri. Hanyuma tubifumbize indimo zacu, utyo umwimbu uzobivamwo uzofise ivyunyunyu biduze ku rugero rwo hejuru. Mu bushaka tuguma tugira mu ifunguriro FOMI, tuguma tunywanisha ugufumbira isi ndimwa, amagara y'isi amere neza, igitegwa kironka ubuzima bwiza, hanyuma natwe tuvyihereje duce tugira amagara meza. Ifumbire ya karorero. Ibindi bitegwa byavuye bijamwo ibitegwa njabukamazi, icayi, ipampa, ikawa, twakoye kuri igiterwa cya paturi, n'ibindi igikaju twabikoreye ko murumva yuko ubiravye atagiterwa na kimwe gisa n'icyasigaye inyuma. Murumva ko twateye intambwe ishimishije. Igitambura yuko twateye intambwe ishimishije nuko ubu atagiterwa novuga ametegwa nyamuko bibigwa mu Burundi woza kubaza ingene gifumbirwa ngo ubure ico ubushakashatsi buguhanura. Kimwe twita secret industriel, naho nyene twarateye imbere mu tari bike nk'uvyerekeye no bakara nko muri laboratoire twatanga dufise ibikoresho bikeya, mugabo tubifise ibikoresho bigezweho bishobora
gupima neza ingene akanovera k'ifumbire dukora rimeze, mbere n'akanovera k'ivyo dukoresha mu kuhingura iryo fumbire rimeze. Ngaca mbona n'akaryo yuko ababishatse mu minsi izoza tuzobabwira bazi mbere no gupimisha ivy'iwabo, kuko ni ibikorwa dushoboye dushobora gutanga tukabafasha. Muri make rero mwumvise yuko twakoreye ku biterwa bitari bike vyinshi, dukora no mu bindi bisata bitari bike, twagiye turatera imbere, bisigura yuko tudakoresha ubwoko bw'ifumbire bumwe. Ubwoko bw'ifumbire dukoresha ku biharage, ku bigori canke ku biraya, sibwo bwoko bw'ifumbire dukoresha ku gikaju, ku cayi, ku ikawa. Ubu rero aho igitwa twatembeye cyane, dusigaye dukora ubwoko bw'ifumbire bwinshi, bumwe bw'ibiterwa mbumbarugo n'ubundi bw'ibiterwa njabukamazi. Nk'ubu nk'akayobo turafise ifumbire yokora ku cayi, turafise ifumbire yokora ku kigazi, turafise ifumbire yokora ku ikawa, turafise ifumbire yokora ku ipampa. Izo fumbire ni ziba ziyonga kuri zindi musanzwe mumenyereye za fomi imbura, fomi totaza, bagara n'ishwagara. Bisigura yuko uzoza wese yipfuza ifumbire nini turashobora kwimuronsa. Budakeye na kabiri uruganda rwahavuye rwaguka kugira rugira ubushobozi bwo guhingura ifumbire ikwiye, kuko bariko barayihurumbira mu gihugu baguma biyongera udasize inyuma nuko hanze y'igihugu bari batanguye kumva ivyiza vy'ifumbire fomi. Mu 2020 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye niho yugurura icesi inyubakwa nshasha z'uruganda fomi. Yarakeje iryo shirahamwe asaba ko bo kwigisha abandi banyamitahe gushinga amashirahamwe mu bindi bisata bigize ubuzima bw'igihugu. Turashimishwa cyane n'agacumu k'ubumwe katanzwe n'abarundi mu gisata c'uburimyi, kugeza naho twihingurira intabire y'ikirundi ivanze n'iy'ikizungu, gutyo tukagabanya ku rugero rushimishije ubumara bwonona isi ndimwa, umwimbu n'akanovera k'ibifungurwa bikiyongera, amagara y'abantu n'ibidukikije birakingirwa, n'abarimyi bararonka intabire ku gihe no ku giciro kitavuna. Aborozi nabo none ubu basigaye baronka n'isoko bashoreramwo amase y'ibitungwa vyabo, kandi kare ayo mase yahora bapfa kubusa. Uru runani Itracome ishizeho ruhera kwishirahamwe fomi, rukaja kwibanki y'abarimyi, rukabandanya no gutegurira kazoza, gutegekaniriza kazoza abarimyi. Murumva ko ari urunani rukomeye. Leta nico gituma itegerezwa kurufata mu mugongo, kuko ico twifuza no kubona abagwizatunga batanguye gukorana neza n'abarimyi. None rero nagira ndabakubitira akagohe, ntimuhengere umwe avumbuye iki ngo yatubonere kanatwe tumwigane. Hariho abaraba ngo akuramwo amahera menshi, ngo nanje nogira rirya hinguriro ngo nzoronka nkawe, mugakibagira yuko bazoca bagabura abakiriya, ahubwo mugahomba mwese aho kugenda imbere mwese. Ubu n'akaryo kuko umwe wese yovuze ati kwishira hamwe fomi bakoze ibi, nanje reka ndabe ibindi mvumbura. Mbega none ko dufise ubutare, habuze iki ngo tubone uwundi mugwizatunga canke abagwizatunga bagiye hamwe ari benshi ngo bahingure burya butare bwacu. Mu myaka 6 uruganda fomi rumaze, abarimyi bakoresheje ifumbire fomi baravuga akarusho kayo. Vyarakunze. Wani umuntu ateye ikiraya kimwe akimura ko ibiraya bishika 30-40, urumva ko biba vyimbutse ku rugero rwiza. Ibi rero niko binganangana, aha vyaravyibushe kuko burya ndi n'amagara ntisumba ngaha, mwana ko n'imbuto igereranye umwene gihe bakwiye guteragira. Ibi tubikesha ifumbire imbura yo mu ruganda fomi hamwe n'ishwagara. Nabagara twarayishizemo twarayibagaje. Akamaro k'ishwagara ubwa mbere gakinga kavura ubukarihe bw'isi. Ahamera ivyatsi ugasanga nta vyatsi bimera, hakamera ivyatsi vyiza. Ubwa kabiri akamaro k'ishwagara gatuma isi komera.
ntizirashwenyagurika kuko ibiraya bishaka ahantu hagumye. Hanyuma icya gatatu c'ishwagara gituma igiterwa kigira ingufu, umuyaga uje ntigihungabana. Akanyungu turakabona kuyifumbire fomi kubera ubwa mbere twebwe nkajewe nk'igihe narutse mbona hari ibintu bita igona mu murima iwacu, nkabona isi yacu yera, ariko kugeza uno munsi jengeze uyisaha isi uri kuraraba uri kurarima urabona ko izize, ukabona kumenga irirabura, ariko muri ico gihe ntivyakunda kubera iki iyo fumbire ngira bakoresha muri ico gihe, ariko twebwe ubu uri kuratera ikintu muri iyo fumbire nk'ikigori kiva hasi ubona kweri ko gifise umuvuduko, ukasanga yasi yawe rero yazize, ivyatsi bihamera usanga ari ivyatsi vyiza, ivyatsi bita icanda, ivyatsi vyita intuzeye, hariho ibiyobayoba, rero bimeze mu murimi wawe ucubona ko isi yaryoshe, kandi ubu twe nko mu hegitari zacu nivyo biriko birahamera kugera iyi saha. Baradushingira intaherera ati ibi vyatsi byari byarahonye muri rusange ntitwari tukibironka, mugabo udukwavu tujya uduhene duto danutwo bitutubebo turaronka ubu unye ivyo tugaburira, mugabo hariho nibindi twahora tugaburira ibitungwa twahora dukura muri iyi mirima nyene vyitwa ibikaranga, ubu navyo urumva byabaye buguze navyo byaciye bihona ntavyo tukironka. Nivyo rero bica bitwereka yuko iyi fumbire ya fomi turiko turakoresha itandukanye n'irya ya kera. Mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bamenyesha ko baravye umwimbu uko wifashe mu gihugu, biboneka ko ifumbire fomi, imbuto zirobanuye hamwe no kwitwararika impanuro z'abahinga mu vy'uburimyi biba vyagize uruhara rudasanzwe. Mu bisanzwe ifumbire n'imbuto nico kimwe, biri mu byo twita vyankenerwa mu kurima. Iyo rero warimye neza ugafumbira neza ugatera imbuto irobanuye ubibonera ku murima. Izine fomi irafasha abarundi n'igihugu mu gushikiriza ifumbire abene gihugu. Iyo tuko turaba imirima uno musi twaje kuraba mbe umwimbu umeze gute. Murabona nk'uwo murima duhagazeko w'ihegitari amajana 280, murabona ko umurima usa neza. Iyo umurima rero usa neza ukaba wizeye umwimbu umeze neza, byerekana yuko ico twita ibyankenerwa bikenewe kugira umuntu arime biba vyagenze neza, yaba imbuto, yaba ifumbire, yaba abagoronome ngene bavyifashemo, yaba umurimi ngene bavyifashemo. Ivyo rero biratwereka neza yuko twese dukoreye hamwe fomi ikazana ifumbire kare, abene gihugu bagakurikiriza impanuro z'abagoronome, turabona yuko umwimbu ugenda neza. Tuvuga tuti rero iyi umwimbu tubona twovuga yuko ari n'ikintu twokwishimira twese, na cyane cyane abantu bose bagizemo uruhara harimo n'abazanye ifumbire fomi. Mu myaka 6 uruganda fomi rukaba rumaze kwakira abashitsi batandukanye, baba bo ngaha mu gihugu canka baje bava hanze y'igihugu, batamarira akabirya yisangije mu bijanye no guhingura ifumbire mu karere. Fomi rero ikaba imaze guha akazi abantu barenga 3,000, baba abakorera mu ruganda, abakorera mu ntara, mu makomine no mu mazone. Ivyo bigatuma imiryango ishobora kwikenura mu vyikeneye. Nibaza ko fomi nishira hamwe gigenga ishobora kuba ariko rakoresha abantu benshi mu Burundi. Nibaza ko ryo mbere rikoresha abakozi benshi mu Burundi, imishahara yigenga. Rero iki niko bikomeye cyane kuko ni byiza yuko naho umuntu yari karadandaza kugira ngo yunguke, arakwiye kwiyumvira gushiraho ikintu cyotuma abantu barumuca bakora. Uravye abakozi dukoresha ngaha mu ruganda bashika hafi mu 3 birenga, ugaturaba n'abakozi bari ruguru ingene bangana, ukaraba mu gihugu cyose cy'u Burundi abakozi bakora cyangwa dukoresha mu gutanga ifumbire mu gihugu cyose, mu ntara zose, mu makomine yose, mu mazone. Ukaraba abantu bose bakora kugira ngo ifumbire ishikire umurimyi, ishene ndende cyane. Abo bose bahembwa na fomi, imiryango yabo ikabaho, abana bakiga bakikenura. Rero ndabona ko by'ukuri atampamvu bituma ntanezerwa, kuko
hari uruhara rukomeye fomi iriko irakora mu gutanga ifumbire no gutanga akazi mu gihugu cyose mu mazone yose. Ugiyeyo urashobora kuronka umuntu akubwira ati jewe naguza agasabuni naguza akunyu kuko fomi yampemvye. Rero ni isabukuru ikomeye, si kuri fomi gusa, ucumva yuko ni no ku barundi, igice kinini cy'abarundi benshi bashima ko fomi yaje. Si nico gusa, uretse gutanga akazi aho navuze, fomi iragura amase y'inka. Kera aborozi barorora mugabo amase kuri bo wamenye n'ikibazo, ariko uyu munsi umuntu atunze inka aravuga ati jewe inka ndayitunze, irashobora kumpa amata, kandi n'amase cyahora ari ikibazo. Uyu munsi umunwa uraronka icyo urya, umufuko ukaronka amafaranga. Kubw'amase kera wamenye n'ikibazo. Ucumva yuko rero fomi yaje nk'inyishu ku bibazo bitari bike. Rero abarundi bose ahubwo muze tuvyine, kubera yuko fomi wabo niwe yaje hageze, kandi nta muntu yobideha, nta n'umuntu kumbura yovuga ko atari byo ibi tuko turavuga, kuko irivugira. Nashaka gushimira bwa mbere leta, kuko fomi yagiyeho leta ariyo yatanze uburenganzira kwibaho, kandi yarayiherekeje kugira ngo ishobore kuba ihari uyu munsi. Dukorana nayo, yadushikira mu byo dukeneye, cyane cyane mu kuturonsa uburyo kugira ngo bikunde ishobore gukora. Rero turashimiye leta duhereye ku mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, kuko niwe wa mbere ayiserukira leta, kandi niwe afata ingingo mu gihugu cyose kugira ngo ibintu bigende neza. Rero nimba fomi iriko irakora, harimo umuhezagiro wa nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Turashimira abandi dukorana mu benshi, ari amabanke, hariho abandi baparteneri batandukanye, hariho ama universite, hariho amashirahamwe yigenga ari mu bushakashatsi n'ahandi. Turashimira bose dukorana kandi dukorana neza, tukizera ko mu minsi iri imbere ibintu bizorushiriza kuba byiza kurusha, kuko turavye abantu bose bijukiye gukoresha ifumbire ya fomi, narirya biri mu bintu bikingira ibidukikije. Fomi yaramaze kugaragara, yaramaze kwaguka. Uyu munsi nitukiri mu Burundi gusa ko mubizi, muri Tanzania ifumbire turayihingura, barayikoresha neza kandi barashima. Muri Kenya ifumbire turashorayo, muri Malawi ifumbire yamaze gushikayo, mu Buganda ifumbire yamaze gushikayo. Nimba fomi izokwira ku isi yose, nuko umuzi wayo cyangwa isoko ya fomi ari mu Burundi, kugira bavuga yuko source dinire ari hano mu Burundi, na fomi nayo umuzi wayo cyangwa isoko ni mu Burundi. Rero nagateye ku gihugu bisigura yuko ushiraho uwo munsi mukuru witirwa fomi isabukuru kizaho ikintu cyiza cyane, kumbure n'amahanga azomenya bwabo ni mu Burundi hariyo incabwenge cyangwa hariyo umugisha ukomoka mu gihugu cy'u Burundi. Fomi ikabiri ku kivi haba mu bushakashatsi kugira hakorwe ifumbire ku biterwa njabukamazi nk'ikawa, icayi n'igikaju, no ku bindi biterwa abantu bakenera mu buzima bwa misi yose nk'imyumbati, ibijumbu n'ibindi. Tukaba twifurije fomi kororanirwa no kubandanya itera imbere nk'umuzinga. Yewe gufumbiza ifumbire fomi, nuko kumwimbu guma wiyongera, ibigega bikaguma bitera urugereko, wamusesekara ugasesekara kw'isoko, n'abisumamwo bagasubiraho bisumbika. Bungabunga mugaburire, bungabunga mugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi, mukagishikiriza na televiziyo y'u Burundi. N'ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu, uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera, uciye amasinde ucuca ibigega.